Ikaze kuri mwese ubari umwanya w'ikiganiro c'amagara meza, amagara kuri twese. Ahanini nkuko dusanzwe tubimenyere ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere tuba dukorana kuva igihe cy'isaha 11 kugera igihe cy'isaha 12, hanyuma ku wa gatanu igihe cy'isaha 5 kugera igihe cy'isaha 6. Rero uno munsi turababwira ku byerekeranye na tangawizi. Tangawizi mu gifaransa bayita gingembre. Gingembre muramaze kuyumva, aho tangawizi muri iki gihe basanzwe banayikora mu nzoga zitandukanye hano mu Burundi. Gingembre ariyo tangawizi ikaba ikunda kuboneka mu Burundi, mugabo ntabwo bayirima cyane. Rero bamwe bakaba bayihereza biciye mu nzoga, muravyumva, abandi bakaba bayihereza biciye mu cayi. Ni muri ivyo bintu bibiri, kuko tangawizi ntabwo bayiteka kujya bateka ibijumbu. Tangawizi hanyuma ikaba yamira mu kuzimu nka kujya kw'inumpu. Sinzi ko murabona inumpu, ibijumbu, ibiraya, amateke, ivyema n'ibindi byose vyamira mu kuzimu. Tangawizi rero niko isanzwe imeze. Uno musi rero turamenya akamaro kanini tangawizi iba igiriye umubiri w'umuntu canke ubuzima bw'umuntu muri rusangi. Rero iki kimera cha tangawizi kikaba kizwi ko kugira ibyiza byinshi mu buzima bw'umuntu, ariko ni na ngombwa kwitwa canke kwita kuko kucita gutyo, kuko umuntu araheza akagikoresha. Iyo urengeje gukoresha iyo tangawizi, naho nyene iraheza igashobora no kuguteza ibibazo bitandukanye, nkuko biheza bigasobanurwa ku rubuga rwa https utuburungu tubiri uturongo dukikamye gato santé akaburungu journal des femmes akaburungu fr. Ico gihe bakubwira bati uko urengeje urugero rukwiriye rwa tangawizi iraheza igashobora kuguteza ibibazo bitandukanye, nkuko bagenda babisobanura muri urwo rubuga. Tangawizi rero ni kimera congera imbaraga mu mubiri w'umuntu. Imbaraga ni inguvu, nka kurya ushobora gufungura mu gitondo utuntu dukeya canke ukanwa icayi ukumva ugize inguvu, ukirigwa canke ukagera saa sita umerewe neza. Rero waramaze kumenyera akayi ka tangawizi, uca wumva yuko hari cyahindutse utakihereje nko mu gatondo. Kandi murabizi ko icayi batacihereza mu gatondo gusa, hari gihe bagiye barabimenyera bagenda bagikoresha bariko barafungura canke imbere yo gufungura. Ntabwo ari mu gatondo gusa, hariho abantu ushobora gusanga bariko baranwa icayi saa sita canke bariko bakinwa mw'ijoro canke ku mugoroba, bivana n'ingene umutima wiwe uri kuramubwira. Rero na tangawizi uyifatira aho ushakiye, mugabo mwumvise yuko iyo warengeje biba ari ibibazo. Cyo kimwe no kujya gufata cha kinyobwa gisanzwe gikorwa muri Tanzania citwa energy isanzwe isosa, hanyuma bakakubwira yuko itanga inguvu kubera nubundi yanditse ko energy, ariko ugerageje gusoma inyuma kuri etikete ni kijya gipapuro kiri inyuma kiranga ibirimwo, kiranga uko uyikoresha. Haba handitsemo yuko udashobora kurenza kamwe, ikindi yuko utokanwa mw'ijoro canke ngurenze ko akagira kabiri kuko uhakwa kubura itiro. Hanyuma hakongera hakaba habujijwe yuko abadamu bafise imbanyi yuko bagifata kuko
iyo umudamu afise imbanye agira ibibazo byinshi. Rero icyo kinyobwa ca energy acihereje muca mwumva yuko n'imbanyi yiwe ihakwa gukoroka kubera burya energy ntabwo isanzwe. Rero niyi gingembre ariyo tangawizi ni kimera rero kiba kidasanzwe kuko iyo wagikoresheje neza mbashatse kuvuga gute gukoresha neza gingembre ni kunwa icyayi cyaco ugenza gute urakira nyene gingembre nk'utuntu nka 2 canke 3 hanyuma ukakira ca kintu barapirako nk'itomati canke ikindi kintu kitugira utuntu duto hanyuma wewe nyene ukagereranya icyo gishobora gufata bivanye n'amazi uba ugomba ukoresha canke ukagisekura kujya basekura n'ibindi canke ugakatagura duto nka kujya bakatagura ibibuto by'amavoka nyene kugira bakoremwo icyayi naho nyene ugashira mu mazi hanyuma ukabiza ugatogotesha haiza akanya ugacukuramo. Iyo ukuyemwo ugaca ushira mu gikombe ukamimina neza icyayi uri kurakinwa ca tangawizi urumva yuko gikaze rimwe womenga ni piripiri ariko aho bitandukaniye ni piripiri uraheza ukavyumva ipiripiri riba ari piripiri hanyuma tangawizi nayo ikaba ari tangawizi naho rero bitandukaniye n'ayahandi byose bibaba. Rero akenshi abadashobora kunwa tangawizi iruko nyene baraheza bagashiramo agasukari naho nyene bigatera byaryoshe bikagenda neza. Rero kujya wumva tangawizi ikozwe muri ubwo buryo iba ikaze kujya kw'ipiripiri iyo wihereje nyinshi umubiri nawo nyene uraheza ukagira ibibazo. Nuko wonwa tangawizi ku rugero nayo ubundi udateguye tangawizi gutyo iyi tugenda tunwa mu nzoga uramaze kubona bavuga ngo raha tangawizi hari n'igihe udaheza ngo yumve neza kuko rimwe ukunda gusanga bashizemwo dukeya ntuyumve nkuko woyumva wayiteguriye ari icyayi. Muca mwumva rero yuko tangawizi witeguriye wewe nyene yuko ariyo iba iryoshe. Tangawizi witeguriye niyo iba iryoshe. Iriya bagutegurira bobo baba bashaka kunguka bagira dukeya. Utwo dukeya natwo ntituzoheza ngo tukugirira akamaro nkuko wewe wotwitegurira. Ni nk'ibi bifungurwa bafungura mu maresitora atandukanye. Wewe yarura isahani avuga yuko ashaka kunguka akagwana ashira ko dukeya ariko wewe uyiyaruriye muhira uvuga uti jewe nigenzi amafaranga nakoresheje mu kugura ivyo nteka. Uraheza ukarura hanyuma ukiyongera ariko mu kabari wiyongeye umenya yuko hongerwe ko amafaranga. Rero niyo mpamvu tangawizi baguteguriye na tangawizi witeguriye aho bitandukaniye naho. Tangawizi rero dushaka kukubwira iyakamaro imeze neza ni tangawizi witeguriye kuko ni wewe umenya urugero ukoresha, ni wewe umenya utubuto tungahe twa tangawizi ushobora gukoresha. Mu kutumenya umara iminsi uyiteka uraheza ukavuga uti jewe tangawizi ishobora kuvamwo igikombe kimwe canke 2 bivanye n'ingene mungana ngira utuntu tungana gutya hanyuma nkaca ndaturapa hanyuma nkadushira mu mazi nkateka hanyuma bibize nka mimina nkashira mu gikombe mu gihe batarambuza isukari naho nkashiramwo n'agasukari gakeya mugabo atari kenshi hanyuma ukayihereza. Niyo yiyo rero iguha iha inguvu umubiri kaguha imbaraga ndetse ikanongera n'ubushake bwo gukora buri kimwe. Nukuvuga buri kimwe cyose haba akazi canke ikindi kintu cyose
uragikorana imbaraga. Bamwe rero baca bakubwira ngo bitanga imbaraga ngo ku bagore ku bagabo gutyo, naho nyene tangawizi iba ibirimwo, mugabo si ku bagabo gusa ahubwo ni ku mubiri muri rusangi, bigarukana inguvu, bigarukana intege. Tangawizi rero igarukana intege ku muntu yaba ari magoye gukuntu. Rero ikintu cyose kizana inguvu biraryoshe kugikoresha, kuko umubiri w'umuntu nta kintu na kimwe woheza ngo ukore utagira inguvu. Uca wumva yuko tangawizi nayo ica iza ikaguhereza inguvu. Ni nkuko rero ibi duheje kubabwira byasobanuwe n'uwitwa Eveline Chartier, umuganga akaba n'umuganga mu bijanye n'imirire, mu bijanye n'ibifungurwa, uwo bita nutritionniste. Twese rero mu Burundi twari dukwiye kuza twiyegereza aba ba nutritionniste twababwiye ko ari aba bajejwe guserangura ivyerekeranye no gufungura neza. Rero kabine y'umunutritionniste araheza ukamubwira ingene wumva umubiri umeze, hanyuma akaba ari wakubwira ati aho urashobora kugenda ugafata tangawizi. Apana raha tangawizi, oya, tangawizi ukayitegurira. Raha tangawizi iri mu bwoko bw'inzoga, ijya raha tangawizi nayo ivyo umubiri ukeneye ntabwo biba bikwiye cyane, kuko iba ikozwemwo n'ibindi bintu atari ya tangawizi 100%. Muca mwumva aho bitandukaniye. Tangawizi kandi iraheza ikavura n'ibicurane, kubababara mu muhogo naho nyene iraheza ikagufasha. Tangawizi iraheza ikagwanya n'amabagiteri. Muri rusange bagiteri wewe udashobora kuvyumva kiri mu Gifaransa, ariko bagiteri igizwe niki? Bagiteri ni tujya dukoko twebwe tudashobora kubonesha amaso yacu cyane. Barakubwira yuko mu kanwa k'umuntu, barakubwira yuko mu mate y'umuntu, cyangwa bakakubwira yuko ku mubiri w'umuntu haba hariko utubagiteri, cyane abantu bataba biyoze, ugashobora kumara umunsi wose utoze. Nk'abari i Bujumbura hashushe, uramaze kumva umaze umunsi utoze yuko iyo wikoze ku mubiri ukamera nk'unyukura gatoya, uzubona ubuntu bumeze nk'ubuhoma. Wakiriye bujya buhoma ugacugenda ugaca urabira muri microscope, by'ukuri uzosangayo utuntu tugendagenda tw'udukoko duto. Rero no mu mate, mu kanwa gutyo bakubwira yuko mu kanwa haba hariyo bagiteri nyinshi baharura mu bihumbi, ngo mu kanwa k'umuntu haba hariyo amabagiteri ibihumbi n'ibihumbi. Uca wumva yuko mu mate haba hariyo amabagiteri, mu gihe utagiye uri jigitura canke ngo uzuriyugumura imbere kuja kuryama, canke no mu kuvyuka, canke no mu kuja mu bundi buzi, haba harimwo kuba hariho n'abantu dukarigwa kunuka mu kanwa gutyo. Ntiwibaze rero ngo biba ari ivyo vy'ubusa gutyo, haba hariyo utwo tubagiteri tunyarutsa gufasha umuntu mu kunuka mu kanwa. Ariyo mpamvu umuntu yategerezwa kuza ari jigitura imbere yuko aryamye canke inyuma yuko avyutse. Ivyo kenshi biraheza bikanamufasha no gukingira amenyo yiwe, kuko za bagiteri nyene nizo zice zigenda zikaza zirihoma buke mwishinyo y'iryinyo. Iryinyo iruhande y'ishinyo rero niho hacagenda hagaca hihoma burya buntu mu Gifaransa bita plaque, canke burya buntu bw'ubuhoma. Uramaze kubona hariho ubwo usanga bweragurika, wakuza yagati ukumva buranuka ukuntu, canke ugasanga hariho ibyitwa plaque jaune. Aya ma plaque jaune ari ku menyo nayo agahomako, kandi bikakugora mu gihe wayarekeye ko kuvako. Ico gihe rero iyo bariko barapima ayo ma plaque canke burya buntu bweragurika, uzobumenya iyo wakiriye agati nka kirida ukamera nk'ukurako.
ugaca usanga ubwo buntu buranuka. Burya buntu nyene ukunda gusanga bunuka buri mu menyo, bagiye kupima neza basanga harimwo utuntu tw'udukoko udashobora kubonesha amaso, kandi bagiteri ziri kwishi. Ni nka kurya kuntu babaga inyama y'inka canke y'impene, ukagenda bakayenetsa hajya kwibarabara, ugaca usanga insazi rero ziri kwishi. Hariho iziva ahandi hantu zikaza zose zihomaho hantu. Iyo nyama niyo batayotsa neza ku muriro ngo bayotse neza, ishobora umuriro ushobora kudaturira ya mabagiteri yose. No mu kanwa ushobora gufungura ibifungwa bidashushe, kandi n'ubundi ufunguye ibishushe cyane biguturira mu kanwa, naho nyene izo bagiteri ntizipfa zapfuye. Ariyo mpamvu bakubwira bati nimuze mwakira ibi bintu dufungura bibisi tugenda tubironga, muca mwumva impamvu tugenda tubironga. Ya mabagiteri rero iyo wagiye uyasanga ku bintu dufungura nko ku mihwi, murabona imihwi iyo umuhwi wasadaguritse ukongera ukirirwa utariwe, ukunda gusanga hajya ahantu umuhwi wasadaguritse hagiye ko udutuku. Tujya dutuku duja ku muhwi hajya tugenda dusiga ko ya mabagiteri. We ugashuza n'umunoho, ugashuza ntiwiyumviriye n'ikintu na kimwe, canke ngo wakire imbugita ukate hajya ahantu umuhwi hagize, hajya ahantu ubutuku bwatanguye kuja ngo hakate n'imbugita haveko. We ugacushika wakira umuhwi kubitamwo mu nda, ntiwanaogeje ntiwanagizene, inyuma y'amezi make utawumva mu nda hatanguye kukurya. Abana hoho biravyerekana yuko anaribwa cyane. Abantu bakuze ntibikunda kwigaragaza n'ingoga na n'ingoga, ariko abana nabo bibashikira n'ingoga na n'ingoga, kubera bobo ntibashobora kwirinda igihe kirekire ibintu birimwo utwo tubagiteri. Niyo mabagiteri rero turiko turababwira. Iyo unyoye rero icayi ca tangawizi ariyo gingembre, iragenda ikaza irica utwo tubagiteri, twaba utwo mu kanwa canke twaba utwamaze kugenda mu nda. Utwamaze kugenda mu nda natwo muca mwumva yuko kenshi hariho ibice bigenda bivamwo inzoka zo mu nda, bikagenda bisanga za teniya, za zindi zidafa na amibe. Murazi ko amibe bifise cyanyina kigenda kivyara yandi magi, cyoco ntigifa. Ubundi amibe bari imiti ya amibe iba ivyica byose bigahera, rero ntibigenda byaheze. Burya twihaye imiti ya amibe igenda yica utwana twayo, ntabwo yica amibe bwa nyabwo. Hanyuma aya mabagiteri rero ya tangawizi yica. Tangawizi iraheza igaca yongera ikongerera ubushuhe ku bantu bakunze kuba bakanye canke bari ahantu hakanye. Ushobora kuba uri hariya hakirurutse mu mugamba za jenda, ukaba ukunda gufata akayi ka tangawizi. Ico gihe ntambeho igenda ikuririra ko uko ishatse. Hakaba rero na bya bindi byo kubabara mu mihogo twabivuze. Rero umubiri uraheza ukaniyongerera n'ubudahangagwa. Mu gihe tangawizi uyifashe ku rugero rwiza, umubiri uriha ubudahangagwa bwawo. Hanyuma tangawizi ikanagwanya n'umuriro mu gihe umuntu yarwaye, kwa kungene ugwara ugiye kugwara malaria cyangwa ukagwara ubushuhe burenze ukameneka umutwe. Tangawizi irafasha mu kugabanya ubwo bushuhe burenze bw'umubiri biturutse ku kungene uba ugwaye. Rero ikindi kandi nuko kuba ufungura tangawizi nako uyihereza. Tangawizi ni kinyobwa, ntabwo ari gifungurwa. Uyihereza ukayinwa, iyongera ubushuhe mu mubiri, bikaba bituma ugwanya n'ingwara zijana n'ubukonje twabivuze. Navuze abantu baba ahantu hakanye, nongeye ko ingwara zijanye n'ahantu haba hakonje, naho nyene haba hafise ingwara zigenda ziza mu mihogo, ibintu bya angine, ibintu bya bijya byo mu mihogo bimeze ukuntu.
amagripe cyangwa ibicurane, ukamusanga umuntu ari ahantu hakanye yama umenga afise ibicurane mu mazuru ukuntu. Rero umaze kugenda wihereza tangawizi biraheza bikagabanuka. Tangawizi rero ni antioxida twagiye tuzivuga, ariko reka nongere ndazibasigurire. Mu mubiri w'umuntu nk'uko inyuma ku mubiri w'umuntu haba hameze, n'indani niko haba hameze muri rusange, cyane cyane mu mushishito. Rero inyuma mu gitondo uroga, nkamwe bwe muri ngaha i Bujumbura n'abandi bakunda kuba bari mu kiyaya c'Imbo ahantu hashushe canke hariya mu Kumoso, abo bantu iyo wiriwe utoze ukagenda kuryama urahura n'ibibazo by'ubushuhe, wakora ku mubiri ukumva uramaduka ukuntu. Rero icyo kica kikwereka yuko inyuma haba hari ubuhoma, cyangwa ubwo buhoma nabwo buciye buza mu mushishito, bukaza mu nsogi, bukaza mu mitsi y'amaraso, bukaza no mu magufa. Rero nico gituma abaheza bakababwira bati genda muze muranwa amazi ntuyanwe uri kurafungura, ahubwo yanwe inyuma yo gufungura, nk'inyuma y'isaha imwe. Nukuvuga umushishito we ugereranije ko wahejeje gusya ivyo wategerezwa gusya mu mushishito, inyuma y'isaha canke inyuma y'isaha n'inusu canke amasaha abiri ugaca unwa y'amazi. Ico ayo mazi asiguye n'igiki? Nuko umushishito uba wogeje kugira ngo niwongera gusubira gufungura ivyo bifungurwa bishasha bishikire ahantu hameze neza. Ni nkuko wo kwakira isafuriya wacumvyemwo ubugari, ibimeze nk'umushishito, ariko kugira ngo wongere ucumbe ubundi bugari muri iyo safuriya biraheza bikagusaba yuko iyo safuriya uyoza kugira ngo usubire uyicumbemo. N'umushishito rero wategezwa kuba umeze gutyo imbere yuko wongera kuwuha ibyo kurya vya nijoro, wategezwa kubanza gufata igikombe cy'amazi canke kirenga ukawoza. Nukuvuga bya bindi bitagiye kuvamwo amaraso canke ngo bivemwo inguvu canke bivemwo ikindi kintu, bijya nyene bisohoka uja ku mwanda mukuru, bijya nivyo uba uriko uregezayo kugira umushishito wakire ibindi bishasha. Mu gihe umushishito mu mushishito indani ivyo wariye saa sita n'ubundi bitagubwe neza, bisanzweyo nivyo ugiye gushirayo n'ubundi, wa mushishito uraheza ukigwanira ugaca ukubwira uti jewe ndavyanse sinari bwaheze, rero banzu ndeke mpeze. Arico gituma uzosanga ico munda gica gitangura kuvuga ukuntu iba mu mushishito habayeyo ibirarane. Ni nko rero wosanga ugiye gucumba mu isafuriya wacumbyemwo saa sita ukagomba kuyicumbamwo ku mugoroba utiriwe urayoza. Rero ibi rero bigenda bitwagwa n'amazi, haba mu mushishito, haba mu mitsi, haba mu magufa canke iki, ni byitwa amabagiteri biheza bikagenda bikihoma. Oya, ama-oxida ni nk'ingese bigenda vyihoma mu mitsi, bikagenda vyihoma mu bwonko, bikagenda vyihoma mu nsogi. Muramaze kumva yuko umuntu yagiye afatwa n'ingwara yo mu mara canke umuntu akagenda afatwa n'ingwara ya cancer yo mu mara niki, canke mukabona bene aba bantu bafise inda yamaze kuba yakuze ukuntu, kenshi bagenda batubwira yuko ziba ari insogi zagiye zirabamwo umwuka bikanka yuko usohoka. Ico gihora agiye urihereza amazi, ukagenda urihereza gingembre
gingembre iragenda ikoza mu mubiri, ikoza mu mushishito, ikoza mu mitsi, ikoza magufa, ikoza buri kimwe, hanyuma bikagenda neza, ugasanga gingembre yagukoreye ikintu ciza. Rero uca wumva rero yuko gingembre igenda ifasha. Ayo maoxida ni ibi bintu rero bigenda vyihoma indani mu mubiri w'umuntu bituma aheza agwara. Aya maoxida niyo atuma umuntu aheza akagwara za cancer, akagwara ibi vy'imitima, kuko imitsi itwara amaraso canke imitsi igenda ikogana ukuntu, ugasanga umuntu yaramugaye ntagitambuka neza, ugasanga amagufa yaraboze, amagufa yarabunzwe, ugasanga amenyo yaragiye, ugasanga n'ibindi byinshi. Nibi rero bigenda biterwa n'aya maoxida. Rero tangawizi iraheza ikaba iza imbere mu bintu bigenda bifasha kugira ngo umuntu amererwe neza. Iragwanya rero n'ibintu byinshi. Hariho no kuvuga rero iyi oxida tangawizi ifasha kugwanya, ni ukuvuga kurya tangawizi yaba ihiye canke iri mbisi, irinda utunyangingo tw'umubiri w'umuntu ariyo maserire diko kwankirika canke no gusaza imburagihe, bikaba vyiza kurushaho iyo yateguranywe na tungurusumu. Muramaze kumva yuko na tungurusumu ifise ikintu kinini ikora. Tangawizi rero kandi ni ingenzi mu gutuma igogorwa ry'ivyo umuntu yariye, nabivuze aha hejuru, bigenda neza kandi bikihuta. Igihe wumvise munda hagize nte munda ukumva umenga haragugaye ukuntu, biboneka ko n'umushishito ubu bifisemwo uruhara mu gihe utaba wabigubwe wabiseye neza ngo bibise ibindi, ukaza gufungura bimwe bigasanga ibindi. Rero tangawizi iragufasha yuko ibi bibazo byo kugubwa nabi bitobaho, arico gituma bakubwira yuko iyo umuntu yariye bigenda neza, yayiriye canke yayinyoye, ivyo wafunguye mu mushishito biragenda neza bikihuta kugenda, ikanarinda ni iseseme naryo nyene kenshi rigenda riva mu mushishito riduga rigahura n'ikirungurira, bigahura n'ibindi bintu. Hari ibintu byinshi bigenda byiremarema mu mubiri w'umuntu, hari ibyo bigenda bituma umuntu amererwa nabi. Iyo yumvise amerewe nabi rero biraheza bikamufasha iyo yaciye agenda ku isoko akakira akatangawizi agashirako. Rero hariho nibi twababwiye by'umushishito mu nda muri rusange, haheza akadunda mara ukuntu ukababara mu nda muri rusange. Igihe wihereje tangawizi ivyo bintu ntibiheza ngo biboneke. Rero mukumira amate, reka mu buhinga bw'ivyuma batudugirize akaririmbo mu gukomeza kubyiza bya tangawizi. Turakomeza n'ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese. Nimba ariho ugishika, nimba ariho ucugurura radio Uhuru isamiranira kwijana na kane, turiko turavuga uno munsi kuri tangawizi. Tangawizi rero ni icayi canke inzoga, umutobe, ariko cyane cyane turiko turavuga ku cayi kuko umutobe ntabwo uheza ngo umutobe wibi bigenda bihinguye ntabwo biheza ngo bigufashe nkuko wowe uri kurafashwa na tangawizi witeguriye. Tangawizi rero hari n'abakoresha tangawizi mu kwivura indwara z'imitsi, bakunze kuyita iyo bita rubagimpande. Imitsi rubagimpande bari imitsi cyane cyane ikunda gufata ibari indwara ikunda gufata cyane cyane abageze mu zabukuru bariko barasaza kuva ku myaka 60 kuduga.
icyo gihe rero uzasanga abenshi bameze nk'abakuze batagihaguruka, bahaguruka bakababara iki. Rero izi za rubagimpande rero ziraheza zikaza zirafashwa n'iki cyayi cya tangawizi, bigatuma umuntu agarukana udutege. Igituma rero tangawizi ifasha aba bagwaye imitsi nuko ikize mu butare bwa zinc canke n'ivyitwa beta carotene, za vitamine B na C n'izindi. Tangawizi rero kandi ikaba ikoreshwa mu buryo butandukanye, harimwo kuyirya ari mbisi, itetse canke yumishije ari ifu. Ishobora kandi no kunyobwa nk'ibinini bamirisha amazi n'ibindi. Murumva yuko tangawizi ihingurwamwo ibintu byinshi. Rero uru rubuga rwa https utudomo tubiri uturongo tubiri turambitse sante akadomo journal des femmes.fr, kandi iranavuga ko mu gihe umuntu yafashe tangawizi irengeje urugero ashobora kugira ibibazo atari yiteze, gusa bidakomeye cyane, birimwo kubabara mu gifu, mu kubabara mu nda, mu kumva umuntu asa n'ufise gaze mu nda, hakaba no gucibwamwo, hakaba no kugira imihango myinshi ku bagore n'ibindi mu gihe tangawizi wagiye wihereza yirenze. Hari n'abantu bashobora kugira icyo bita allergie. Allergie ni cya gihe ekunda gusanga mu kanwa umenga umuntu yahiye. Allergie ku mubiri ni handi umenga baguturiye hakaza uduherehere. Allergie ku bana ni handi ukunda gusanga umwana yameze uduherehere umubiri wose, wamukora kukumva arababara. Allergie igomba gusa n'ibi bintu by'amasumbi aza mu kwaha, yandi akaza munsi y'umukondo gutya haherereye ku kuguru. Nyene hari n'ibindi byinshi bigenda byerekanwa na allergie. Allergie murumva ko zitandukanye, hakaba no gusugurirwa, wayinyoye ari nyinshi. Gusugurirwa ni kwa kungena umero duherehero mubiri wose, kumvura akanyura babaye. Allergie ziri kwisi rero. Kuri tangawizi gufurutira ku ruhu nyuma yo kuyirya canke no kuyinywa. Icyo gihe umaze kubona iyo allergie imeze gutyo, uraheza ukamera nk'ubihagaritse gato. Tangawizi rero ishobora gukoreshwa ku myaka iyo ari yo yose umuntu yoba afise, gusa ni ngombwa kutarenza urugero umuganga yaba yakubwiye kutarenza. Ikindi kandi ngo birabujijwe gukoresha tangawizi imbere yo kubagwa. Ivyo mwari mubizi, imbere yo kugirirwa operation iyo ari yo yose, haba cesarienne canke kubagwa ikindi gikomere canke kubagwa ikindi kintu, ubagwa na muganga, kuko ishobora gutuma amaraso adakama bakubaze. Umuntu araheza akava cyane amaraso menshi mu gihe bamugiriye operation. Ni vyiza rero kutanwa tangawizi uzi yuko bari mu kukugirira operation, kuko bituma amaraso adahagarara yamaze gusohoka. Ni kimwe n'igice cy'umuntu, ni kimwe n'igihe umuntu arimo kunywa iyindi miti uba wahawe kwa muganga, ugaca usanga tangawizi urayihaye ari nyinshi. Mbere yo gutangura kunwa iyo tangawizi ugomba kubanza kubaza muganga iyo urwaye, kuko bishobora gukorana n'iyindi miti atakibazo. Mugabo igihe utabajije muganga si byiza kuyikoresha. Murumva rero ko tangawizi idasanzwe. Rero muri rusangi ikiganiro cyacu murabona ko kigeze hagati, tukaba dusanzwe duha imirongo, tukaba dusanzwe duha
imirongo abantu kugira ngo bagire icyo baterereye canke bagire icyo babajije. Umurongo rero uno musi n'uwanyu, uraterefona kuri 66 83 33 66 83 83 33. aho urashobora kudutora hano kuri radio Uhuru kugira ugira icyo uterereye canke icyo ubajije. Tukaba turiko turakomeza ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese. Allo ninde turiko turavugana? yagiye ntitwashoboye kuvugana. Arashobora gusubira kugura utuyinite. Ubona ngira dusa no twamuheranye gatoya. N'abandi rero turabatumira kugira icyo muterereye canke uko mwagiye mubona canke mugashingira intaha abantu kugira gingembre ariyo tangawizi cyane cyane icyayi bashobore kucihereza kuko murumva ni cakamaro cyane. Turasubira kubibutsa inimero ni 66 83 33. Akamaro rero gatangaje ka tangawizi ku mubiri wacu. Tubabwira tangawizi mu Congereza bayita ginger. Ginger ni ikirungo. Uyundi? Allo? Nawe nyene ndabona ari kugenda cyane. Rero twababwiye ko mudutelefona kuri 66 83 33. Rero turabona yuko gutelefona bigora benshi. Ni mutwandikire. Reka tubanze twakire uyundi. Allo? Ego ndabugize nanje. Ikiganiro ndagisamiye hagati. Ego nagomba ndababaze tangawizi mu kuyihereza. Umuntu yoyihereza amateke canke yohuba canke genza gute? Urayisya ntabwo ari amateke kweri. Amateke rega ntiwoyarya. Urayirapa kujya barapa itomati ugashira mu mazi ukabiza nyene kujya kwicayi. Hanyuma urashobora kuyihereza yonyene atasukari rimwo. Ariko sukari batayikubujije urashobora gushira ko sukari nkeya kugira ngo kiryohe kuko tangawizi isanzwe ibaba nka kujya kwipiripiri mugabo ntaho bisana. None mukuyirapa kujya kwitomate. Yogira ingana gute? Wewe umaze kumenyera kunwa icyayi cha tangawizi uzomenya iyo ushiramwo ukagira nk'utuntu nka 3 canke 4 bivanye n'ibikombe ushaka. Wewe nyene iyo wagize uno munsi urashobora kuvuga uti ndongera ko akandi kantu ndape iyo wumvise bidakaze. Niho wewe nyene niwe wigirira urugero ugezako. Hanyuma ko numva umengana umuti none umuntu yoyifata kangahe ku muntu? Tangawizi ushobora kuyifata umwanya wari we wose nk'icayi. Ariko ukareka kurenza kuko uyinyoye nk'inshuro nyinshi ku munsi hari ibintu igenda yankiriza umuntu. Nimba ushaka kuyifata iminsi yose uyifata mu gitondo nka kujya kwicayi ugashiramwo n'umukate ukihereza. Sawa rero murakoze Imana ibahezagira. Ego yani nde tuvugana? Ndiwe n'umuryango Emmanuel ku Musenyi. Ego urakoze. Ego twagomba tubabwire twabonye yuko bigoye ku telefona. Reka tubabwire ni nimero mushobora kwandikamwo message mukarungika message ngufi isanzwe nyene ukabaza canke ugaterera ku 71 68 ubusa 41 ndabasubiriramwo 71
68 ubusa ubusa 41. Iyo ni message. Ego rero iyo tangawizi iragirana n'akamaro gakomeye ku mubiri wacu, twabivuze kuva kare. Irimo umuti kandi iratuma umuntu yumva agize nte abangutse, kubanguka, kugira imihogo idafatanye. Abantu baririmba barabizi. Wafashe agatangawizi mu gatondo ugaca wirinda gusubira inyuma yo kunwa iyo tangawizi, ugaca wirinda gusubira kujya ibintu bigenda birimo n'amafufu. Agafufu murazi haba harimwo ivyema. Wamaze kunwa tangawizi ugaca wirinda kujya ivyema, kujya kuntu wakira ivyema kwibarabara, kuko iyo wakiri ibintu by'ifufu biragaruka mu muhogo bikajyafu rikagenda rimera nk'irimata gutyo. Sinzi ko murabona abana bariko barajya amaji canke bafyeta bijya bintu bisanzwe bisa na rouge. Iyo yasamenye ku rurimi, uramaze kubona yuko bijya bintu by'ibirangirangi yaba amabarafu canke iki, yuko bigenda bisigara mu muhogo ku rurimi, hejuru y'ururimi no mu muhogo rero bisigara kujya nyene. Iyo ari ibintu by'ibifu nk'ivyema biragenda bigaca bifata mu muhogo. Uri kuraririmba wari witeze yuko uhibongoza neza canke uri umuririmbyi kanaka, rero bya bifu byagiye birasigara byo kubyema biragenda bigaca bituma ijwi ryawe ripfa uwo munsi, ntuvuge neza, wataramura ngo uvuge ukumva umenga hariyo ibintu mu muhogo. Canke mukimenyereza kunwa amazi ashushe mu gihe mwitegurira kuvuga ijambo rirerire canke ibiganiro canke ikindi kintu, canke ushaka kuvuga utaruha, ugenda wihereza amazi yabashushe yabadashushe na jenjembre. Rero utayibagirwa kuko nico kiganiro uno munsi turiko. Jenjembre rero ariyo tangawizi. Turacabandanya, turafise ibintu 10 tugomba tubabwire kubyerekeranye na tangawizi. Ibintu 10 twabatoreye nkuko twagiye tubibwirwa n'umuntu yitwa Jean Denis. Uyu rero yaduhegeranije ibintu 10 by'ingenzi gusumba ibindi bya tangawizi. Ariko nimwibagirwe yuko tukiriko turacabakira kuri telefone 66 83 aho no guhamagara. Message naho ni 71 68 ubusa ubusa 41. Turagendera ku cambere mu bikorwa by'ingenzi tangawizi ikorera umubiri w'umuntu. Tangawizi kaba igwanya udukoko turi mu mubiri twatundi. Reka twakira uyundi. Amahoro neza. Yambu cyane. Ninde tuvugana? Ernest ari he? Mu Ngagara. Duga ku ijambo Ernest. Yego. Bega igara tangawizi ikozwe muri iyo tangawizi nyene gutyo. Ego, tangawizi irimwo mu bikoze. None umuntu ayifata bangana n'ujya afase ijya yo mu cayi nyene. Oya ye kweri. Bajya bakorera hatangawizi bakora ngo bunguke, arico gituma bashiramwo dukeya, kuko tangawizi irimwo n'ibindi bintu. Ariko tangawizi wikoreye iba ari originale. None ntiwumva yuko icyayi wikoreye yuko arico cyayi canyaco narijya ubu gikoze cyonyene kandi ari ucikoreye ubu ushaka kwivura, nayo abandi bakenera amafaranga. Ikibabaho nyene. Ego. Mbega icyatangawize kuginwa ngatwebwe abakirisu ni sawa. Yo ni neza cyane, ureka kurenza. Kuko je nabavuga ngo ni inzoga. Oya, iby'inzoga ni bya bindi usanga byanditse ko za savana gutyo, uzozibona mu tundi ducupa. Nitunasa. Okay, sawa mugire umusindero giye. Ego, nayo ubundi ratangawizi canke ijya yindi canke zijya za jenjembre ni dinyobwa n'abandi bose. Ego. Hanyuma
nk'uko yariko arabitubaza bisabwa yuko utonwa ngo urenze bagenzi kuko nka zirya ziba zikorewe mu nganda zozo ziba zirimwo n'ibindi bintu mu kunwa nimba rira tangawizi canke iyi ikorerwa mu ngara yitwa fangasi genda mubanze musome inyuma icanditseko nko kuri lahatangawizi lahatangawizi utogende usome kuri etikete inyuma ntabwo ikozwe na tangawizi gusa ahubwo ikozwe harimo n'ibindi bintu bikoze utosanga tangawizi ari kamwe naho yoba ariyo yumvikana cyane uzosanga irimo n'ibindi bintu ariko icyayi wikoreye mu tangawizi nyene gingembre bijya byamwe nyene bya tangawizi wowe nyene urasekura cyangwa ukagira ifu cyangwa ukagira icyo ushaka iba ari originale ijana kwijana itiriwe inanahingurwa ngo ishigwemo n'ibindi bintu nico gituma uno muntu namwishuye yuko iyi twebwe twikorera apana iri yikozwe mu ruganda yuko ariyo ikaze tweko turababwira rero yuko irwanya udukoko two mu mubiri ni kakamaro ka mbere harimo rero ibinyabutabire dusanga muri tangawizi bikaba bifasha umubiri kurwanya udukoko twitwa bagiteri canke na virusi ibintu by'imigera utuntu tw'umugera tugenda dufata umuntu tukanatera indwara zitandukanye ni vyiza rero gukoresha tangawizi mu kwirinda indwara zitandukanye ikigira kabiri tangawizi ifasha kubungabunga ubuzima bwo mu kanwa twigeze kubabwira yuko mu kanwa h'umuntu hariho n'abakarirwa noneho ugasanga mu kanwa ajya amabagiteri atuma umuntu anuka canke ku bantu badakunda kwiblosa cyane tujya tuntu tw'amaplage twera tugenda dutewe n'ivyo twagiye turiye bigenda bisigara mu kanwa bwaca mu gitondo ugasanga byamaze kunuka burya bagiye mu ntuzeye muri rugagamisha hariyo microscope basanga burya hariyo utubagiteri duto tugenda dutembera uko tuguma mu kanwa niko umuntu agenda tumira tukagenda tunavamwo n'inzoka n'izo virusi n'izo bagiteri rero murumva wihereza icyayi cya tangawizi kuko gica mu kanwa kigenda n'ubundi kirica tujya tudorofiya tugenda turi mu menyo hagati y'ururimi gutyo rero tangawizi rero ikabigira ibinyabutabire citwa ginger roll iki kinyabutabire rero kikaba gihangana no gukura udukoko twa bagiteri two mu kanwa nabikubwiye utu dukoko rero kenshi nitwo dutera indwara zo mu kanwa arizo bita periodontal disease canke iyi indwara itera kwankirika kw'ishinyo ugasanga ishinyo yankiritse irikirava amaraso kandi ugasanga kwimerero ry'amenyo hatanguye gufatwa no kungene hagenda himburuka ukuntu menya yuko tujya udukoko tugenda dutuma bitagenda neza cyangwa ugasanga umwana azi yuko isukare isosa akagenda yiba mu kabati ni vyiza kwigiza kure isukari muha abana mwaba muriko murabaha icyayi chamata canke icyayi gisanzwe genda mubagenere isukari banywa kuko icyo twabanye mu bantu nuko akamenyero bavuga yuko kagira inkware niyo iyamenyereye yuko mu murima w'ibijumpu igenda yimbamwo gake hari igihe itazomenya yuko haba harimwo umutego ni isukari rero umwana amaze kumva yuko isukari sosa rimwe aragenda akayiba akayifyeta irindi akayibona agashira ibiyiko byinshi byayo mu mazi icyo gihe wewe bigenda bimwankiriza amenyo ariyo mpamvu muzobona ibinyasukare nk'imbombo n'ibindi bintu bigenda byankiriza amenyo y'umwana ukazubona yaracikaguritse kandi kujya gucikagurika biramusigira ikindi kibazo ikintu cya gatatu tugomba tubabwire nuko tangawizi ifasha kugabanya ububabare ku bagore canke ku bakobwa bari mu bihe byabo ariyo mihango ubushakashatsi rero bwagaragaje ko tangawizi ifasha kugabanya ububabare mu bihe by'umukobwa canke mu mugore uca wumva ibyo ari byo mu gihe bari mu mihango yabo ubushakashatsi rero bwagaragaje ko ku bagore bafashe miligrama 1500 z'ifi
nakoze ifu ya tangawizi ku munsi mu gihe cy'iminsi 3 baba bari mu mihango. Kijya gihe urabona yuko hari abo bikarira nabo bitaraba cyane bagize ububabare bukeya, abo rero bagiye bafata igarama 1500 muri ya minsi 3 baba barembejwe n'ibihe, bagiye bagabanya ububabare, bagira ububabare bukeya ugereranije n'abatagiye barafata iyo gingembre. Murumva ko ari akamaro kadasanzwe ka gingembre. Tangawizi nayo iraheza ikagabanya isukari mu mubiri, iki kigira kane. Ubushakashatsi bwa vuba na vuba bugaragaza ko tangawizi ishobora kugabanya igipimo cy'isukari iri hejuru, cyane cyane ko ituma umusemburo wa insuline. Uyu musemburo iyo wagabanutse isukari irazamuka mu mubiri ukaja ku bipimo byiza mu gihe wafashe gingembre. Ikigira gatano naco ikaba igabanya igipimo cy'urugimbu. Urugimbu nago mu gifaransa ni cholesterol iri mu mubiri. Ubushakashatsi rero bukaba bwagaragaje ko gufata amagarama 5 ya tangawizi ku munsi mu gihe cy'amezi 3 biba bigabanya cholesterol canke urugimbu canke bad or LDL cholesterol yo mu mubiri. Ikigira gatandatu, tangawizi ikaba ifasha kugogorwa kw'ibiryo, kugubwa canke kujya kuntu umushishito usya neza ibyo wariye bya sasita canke byo mwijoro. Hanyuma uzomenya yuko umushishito wakoze neza ibikora inka mu gihe wumvise utanguye gusonza. Ucumenya ko umushishito burya byose wagiye ubikura, nayo ubundi hagira kujya ukumva umenga n'ubundi uracahaza. Cumenye ko umushishito uwo munsi utamerewe neza. Hari benshi rero bakunda kugira ibibazo cyo kugugagwa mu nda ndetse no kubyimba mu nda barangije kurya ibifungurwa, ntibaje no kwituma neza ugasanga bagumiwe. Rero ubushakashatsi bwagaragaje ko tangawizi ifasha guhangana n'ivyo bibazo byose by'igogorwa. Tugiye kukigira 7, murumva ko twegereza ku musozo, asigaye iminota 4 gusa. Tangawizi igabanya ububabare bwo mu mitsi, mu mikaya, mu gifaransa babyita muscle canke muscle mu cyongereza. Nkakwa kundi nyene ubabara mu mikaya, mu mitsi canke inyama. Mu nyama hari y'imitsi udusi duto uramaze kuba ufashe igipfunsi gutya ugaca wiraba ku kuboko ukikomeza, ukibona yuko n'ubundi mu nyama hari y'imitsi ndetse imitsi wewe wibaza wowe ufise no mu nyama iba iriyo. Ariyo mpamvu umuntu ariko aratambuka ubona inyama zigenda zigirane zikoma ukuntu burya imitsi abayo cyane. Rero niba wakoze sport ukumva ubabara inyama, tangawizi ni nziza iyo uyihereje kuko igabanya bwa bubabare warufise. Icyumunani naco tangawizi ikaba ihangana n'indwara zifata mu ngingo. Tangawizi irinda kubyimba mu ngingo. Ugasanga umuntu inkokora zaravyimbye, ugasanga ku mavi haravyimbye, ahantu hari ingingo nyene amano nayo yagiye arafatwa. Gutyo ubushakashatsi bukaba bwagaragaje ko tangawizi ari nziza ku bantu bagira indwara zo mu ngingo arizo bita rheumatoid canke rheumatoid arthritis na osteoarthritis. Ni vyiza rero niba ufise izo ngwara waja winywera agatangawizi. Apana kakandi oya, fata icyayi ukigira umugenzi, wagomba ukinywera rimwe agakombe ku munsi, kazogufasha umunsi wose. Wirinde kurenza kuko l'excès mauvais ni mu gifaransa, kurenza ni bibi, nico bavuga. Ikigira 9, tangawizi irinda kanseri.
ubushakashatsi bwagaragaje ko ibinyabutabire dusanga muri tangawizi bifasha kurinda kanseri bitandukanye nka kanseri y'igifu, ni kuvuga kanseri yo mu gihimba kijeje kugogora mu nda, mu mwijima n'igitigu, hakaba kanseri yo mu nyama, mu ruhu canke mu rusato, kanseri yo mwibere ndetse n'iya prostate. Ibi byose tangawizi iragendera bitorera umuti buke twababwiye ko gufata bike, iyo ufashe duke hanyuma ukagumiza ko biragenda neza. Ni nk'umuntu anyonga imodokari araja agashika iyo agenda, ariko iyo agiye cyane agafata ikirometero kirenze, nimba wagendera kuri 30 ibirometero 30 ku isaha ugucugira mu 60 biragufana. Nimba wari gufata agakombe gato kangana n'igabanya, ariko gacufata iritiro cyangwa ugafata inusu y'iritiro, wategerezwa kuba wandikiwe icyakane cy'iritiro, ugacufata iritiro yose ngo nuko gingembre ryoha, nk'aba bavuga ngo ikawa iraryoha gutyo, agaca afata byinshi bigaca bimugarukira bikamugirira nabi, urumva ubuhombye kabiri. Ikigira 10 aricyo cyanyuma, tangawizi irinda indwara zitandukanye muri rusange les divers. Tangawizi yibitsemwo ibifasha umubiri kurinda indwara ariyo ama antioxidant, ibi twabivuza haruguru. Ibi rero bikaba bifasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye ku muvuduko ukabije w'amaraso, indwara y'umutima, indwara z'amahaha ndetse n'izifasha gusaza, anti-aging. Rero nizera yuko uno munsi ikiganiro cyabanezereye. Reka dusome message hanyuma ngira tuca tuba duhejeje. Uya tubwiye ati mahoro, jewe ndi Levisi ibubanza, ikiganiro nagifatiye hagati, rero iya tangawizi mwavuze sinatahuye iyo ariyo imeze gute, irafise urubuto. Tangawizi nimba twatanguranye nako wavuze ko tutatanguranye. Tangawizi yamira mu kuzimu nka kujya kw'ibijumbu. Tangawizi neza igomba gusa n'inumpu. Inumpu nimba warazibonye ni nka kujya kw'ibijumbu neza, ariko tangawizi kabifise utuntu tugenda dufatana ukuntu. Uzogenda urabe mu isoko y'Ibubanza canke ndagutumirire kuza mu isoko kwa Siyoni canke kwa aha mu Kamenge canke ahariho hose, sinzi ko Ibubanza iriyo, ariko Cibitokeje nibaza ko iriyo. Uce uraba ingene imeze, bijya biryamwa vyayo rero nakubwiye ko imeze nk'ibijumbu, uraheza ukoza neza kujya uronga nk'ibijumbu canke intumpu, ugaca wakira ni nkoko wakwakira ikijumbu nakubwiye ko camira mu kuzimu, ugaca ugenda kuri ca kirape barapisha amakaroti canke barapisha itomati canke barapisha ikindi kintu mu gikoni, ugatsirita ko bigaca bizana utuntu duto rero. Utwo tuntu duto tukaba ari two uca ugenda kuziko ugashira mu mazi, nimba ari gikombe kimwe ushaka ugacishiramo dukeyi, hanyuma ugaca ureka bikabira. Icyo cyayi rero cha gingembre ushobora kukinwuko, ego kirababa, ariko nyene nimba isukari batayikubujije urashobora gushiramo agasukari gakeya. Murabiza agasukari gakeya niko baduhanura kugira ntidufashwe n'ibindi bigwara. Isukari twonwa nkeya, hanyuma ikabirimwo mugabo ikaryosha, igafasha kugira kwa kungene ibaba, kuko gingembre irababa kujya kw'ipiripiri naho atari piripiri. Ipiripiri ritandukanye na gingembre, muga gingembre irababa. Mu gihe washizemo agasukari biratuma biryoha, mugabo ntuzushiremo kenshi. Rero nuko mu buhinga bw'ivyuma turabire nimba atayindi message ihari, turaheza tuce dubasezera. Aranyeretse ko atayindi message dufise. Turashimiye abantu mwadutelefone, turashimiye n'ubu yatwandikiye. Imana rero ikomeze ibahezagira. Iyi yali radio uhul, mwari kumwe na Ndikuriyo Merance. Muhezagirwe mwese, bye.